igihugu ca Maroc naho kiri kure y'u Burundi ni igihugu dufitaniye imigenderanire myiza cyane kuva kera kandi turavye ibintu baradufasha ibintu bitari bike kandi twarabonye yuko hari ibintu byinshi twokurayo hamwe imigenderanire yacu yo bimeze neza hari ibintu byinshi twokurayo kubijanye n'ibyo basanzwe bafisemwo ubumenyi bwinshi bafisemwo uburambe aha twarabonye ko bafise uburambe mu bintu bijanye n'amasoko ntanganguvu energy turavye nk'igihugu ca Maroc kirakoresha cyane bijya bita les énergies renouvelables kandi iwacu naho tuzi ko igisata ca energy ari igisata kiri dans les priorités turavye n'ibindi byo mu bijanye na education kwigisha abanyeshure canke gukarihiriza ubwenge abantu abakozi igihugu ca Maroc naco nyene kirabifitemo uburambe hariho niki gikorwa turiko turakora ubu ca decentralisation Maroc nayo nyene irabifitemo uburambe cyane kandi turashobora kuhigira ibitari bike navuze kandi n'igisata kijanye n'amasoko ntanganguvu les minéraux hanyuma n'ibindi bisata bitari bike igihugu ca Maroc dushobora gukuramwo akarusho niko ndavuga nti ni imigenderanire yabayeho kuva kera dufatiye ku ngendo zagiye ziraba ari abashikiranganji ari abatwara inama nshingamateka na nkenguzamateka nabo nyene baragize ingendo muri Maroc kandi kwari kugira ngo ico gihe imigenderanire yacu itera imbere hanyuma Maroc kandi turafitaniye imigenderanire myiza naho rimwe yigeze gutosekara gatoyi kubera kajya gace ka Maroc bita Sahrawi Occidental harageze igihe bakavuga bati iki gice ca Maroc ni igihugu cigenga République démocratique Sahrawi nkuko bacita mugabo Maroc nayo yavuga ati ni gice cacu ico gihe rero harageze igihe uburundi bukavuga buti reka twemeze ico gihugu ko ari igihugu cigenga ico gihe Maroc igacishavura hanyuma murazi ko République Arabe Sahrawi ari ngirango ikintu Maroc na Algerie batigira bahurizako Algerie ivuga iti Sahrawi ni igihugu cigenga Maroc nayo ni igihugu ni territoire yiwanje ico gihe rero abarundi muri diplomasi yacu haraho twavuga tuti turavye ivyo dukeneye muri Maroc canke ivyo dukeneye muri Algeria umushima twofata niki twokwifata gutya ico gihe rero tubonye ko Maroc hari ivyo tukeneye ko tukaraba no muri Algeria tukashaka ku munzani turavuga tuti none iki kintu cyo duteranya gute hanyuma haragira igihe rero turemeza yuko le Sahara occidental ari territoire ya Maroc partie intégrante du Maroc hanyuma rero abanya-Algeria barashavuye ariko turateba turumvikana bavuga tuti ivyo dukeneye iwanyu tuzobikorana ivyo dukeneye n'aba-Maroc tuzobikorana mugabo ntawe tuzokononera imigenderanire yiwe ico gihe rero harageze n'igihe bariko batanga ama bourse d'études nka 2008 2009 ama bourse bahora baduha baciye bayakuraho nta bourse baduhaye ico gihe twaronse 0 étudiant bagiye muri Maroc mugabo tumaze gutunganya iyo migenderanire yacu neza Maroc yaciba yumva ko dushigikiranye ititangura kuzirafasha gose amabursa arasubira batanga ubu turafise abanyeshuri batari bake hanyuma bakatwigishiriza abantu murazi ko dufise abanyeshuri benshi hari n'abaje kugirayo 3e cycle mu madomaine atandukanye cyane cyane medicine hanyuma bakatwigishiriza abantu harageze igihe rero abanyeshuri bacu barigishwa hanyuma abandi bagakarihisa ubwenge kandi ikindi naco nuko Maroc iradufasha mu bitari bike murazi yuko turiko twitegurira kuzotwara Union Africaine Maroc iradufasha yaradufashije gutegura irya nama iheruka kubera ngaho i Bujumbura dialogue continental kandi iradufasha no
kugirira gukarihiza ubwenge abakozi bacu twarungitse muri Ethiopia kugira ngo baze gufasha abasanzwe bari muri equipe. Hanyuma muri ico gihe kandi baratwemereye nuko bashobora kubaka ikigo centre de la jeunesse kugira ngo aba jeune bacu baronke aho bashobora kuza barahurira dushobora no kugirira amanama. Murumva rero yuko iyi migenderanire ya Egypte na ya Maroc nako n'u Burundi irafise ahihera kandi turaja no turashigikirana muri ibi dusanzwe mu mafora international ari aho dusanzwe dukeneye ubufasha aho bishoboka baradushigikira natwe aho bakeneye ubufasha bishobose tukabashigikira. Ngira ngo rero nyene iteka no bandagarukiriza ngaha ariko ico no shimikirako nuko aya masezerano kugira ngo twiyumvire kuyasinya nuko twifuza yuko abagwiza tunga b'abarundi canke abagwiza tunga bo muri Maroc bashaka kugirira kurangura imirimo iwacu bokoroherezwa ntibasange bariko bariha amataxe iwabo ni wacu. Ico gihe rero vyabaye ngombwa yuko haba iyi cadre legal kugira ngo tworohereze abarundi tworohereze abamaroke bagomba kuza gukorera iwacu hanyuma turabe ko barishe koko amataxe umba bayarishe muri Egypte muri Maroc pardon nuko bica bisaba yuko mu Burundi batosubira kuriha ubwa kabiri. Ico gihe rero duca turaba tuti muri Maroc ni yaba taxe ari 35% mu Burundi kabari 30%. Ico gihe yarishe aje mu Burundi yarishe 30% iwacu iwabo azoca ariha ayo 5% arengako ntazoba kirishe yayinde bahora musaba. Ikindi rero gica gidufasha avec la convention nuko bidufasha kandi yuko turaba ntibabeshe bati je narishe amataxi muri Maroc kandi atayarishe kugira ngo no mu Burundi ati sinsubire kuriha mu Burundi. Mu Burundi naho duca turaba tugaca tuvugana iyi code cidutuma dushobora kwitura abo muri Maroc tukabaza ati koko umuntu avuga ko yarishe amataxi hiyi wanyu yararishwe bagaca baturabira ico gihe bagaca batubwira bati nivyo yararishe canke icasigaje kuriha murabiye iwanyu ngene bimeze niki. Ico gihe rero bituma atawikika mukiza ngo yibe asahure leta kandi akore aba ari akingiwe n'iyi convention kuko yagize kiba duca twitura Maroc tukababwira tuti yamara umuntu w'umurundi ariko akorera ibikorwa hiyo yagize ikibazo kiniki mufashe turabire ko vyose bimeze neza nabo nyene niko baca batubwira hanyuma tugaca dufashanya. Ico gihe rero iyi convention yugurura imiryango abagwiza tunga biwacu bashaka kugira kurangura imigambi hariya nabo muri Maroc bashaka kurangura imigambi hariya iwacu kugira ngo bose bakore bunguka ibihugu byunguka. Nibaza ko nyene iteka no garukiriza ngaha kuri iki kibazo murakoze. Urakoze cyane nagire nsabe nyakubahwa arongoye umugwi wamaho nawe atubwire mu ncamake ibiganiro mwakoranye uko vyagenze ako nibaza ko vyinshi mwabivuze nibaza wewe ko yoca ashira inguvu cane ku bibazo bababajije n'inyishu mwagiye muratanga. Ijambo n'igiwanyu nyakuba murongoye umugwi wamaho. Murakoze cyane nyene iteka murongoye inama nkenguza amateka kuri aka karyo muduhaye nivy'ukuri mubivuze neza twayaze twumvikana ariko ngira nihagera ko nshikiriza icegeranyo muraza kunkundira ko intangamarara nayo twoyishiramwo mubona bikenewe. Murakoze cyane nyene iteka mukuru w'inama nkenguza amateka bubahwa muri mu biro vy'inama nkenguza amateka bubahwa abakenguza amateka duhereye ku barongoye imigwi yamaho nyakubahwa mushikiranganje
mu byo mujejwe harimwo imigenderanire y'Uburundi n'amakungu, mukaba mwaserukiye leta y'Uburundi muri bino bikorwa. Nyakubahwa munyamabanga mukuru w'inama nkenguzamateka n'icegera canyu, bakozi bo mu nama nkenguzamateka, duhereye ku barongoye abandi muri ngaha, bamenyesha amakuru namwe mujeje umutekano muri kino kigo, nanje ndabaramukije amahoro y'Imana. Ku izina ry'umugwi w'amaho, mu vyo ujejwe harimwo ivya politike n'ivy'imigenderanire, mu nkundire ndabashikiriza icegeranyo c'umwihwezo twakoze ku nteguro y'ibwirizwa ryerekeye iyemezwa na Repubulika y'u Burundi ry'amasezerano yashizwe ku mukono kw'igenekerezo rya 12 Rusama umwaka w'2025 iraba hagati ya Repubulika y'u Burundi n'ingoma ya Maroc yerekeye ikugwaho ryo gutanga kabiri amakori ku bidandazwa vyinjira mu gihugu c'u Burundi canke muri Maroc no kugwanya urudandazwa rwa magendo. Nyene iteka kubera ino nteguro yaje mu rurimi rw'igifaransa, nagira mudukundire na twebwe icegeranyo tugitange mu rurimi rw'igifaransa. Murakoze cyane. Rapport d'analyse par la commission permanente chargée des questions politiques, diplomatiques, de défense et de sécurité, ainsi que des relations avec l'Assemblée législative de la communauté est-africaine, du projet de loi portant ratification par la République du Burundi de la Convention pour l'élimination de la double imposition en matière d'impôt sur le revenu et pour la prévention de l'évasion et de la fraude fiscale entre le gouvernement de la République du Burundi et le gouvernement du Royaume du Maroc, signé le 12 mai 2025 à Rabat. Introduction. En date du 10 décembre 2025 et 12 janvier 2026, les membres de la commission permanente chargée des questions politiques, diplomatiques, de défense et de sécurité, ainsi que des relations avec l'Assemblée législative de la communauté est-africaine, se sont réunis pour analyser le projet de loi dont l'objet est repris ci haut. La séance du 12 janvier 2026 a été marquée par la présence du ministre des Affaires étrangères, de l'intégration régionale et de la coopération au développement, qui avait représenté le gouvernement. Lors de l'analyse du projet de loi, les sénateurs membres de la commission permanente saisis au fond se sont servis des documents ci-après. La Constitution de la République du Burundi, le projet de loi de ratification de la dite convention tel qu'envoyé par le gouvernement et son exposé des motifs, le document de la convention, l'instrument de ratification, le projet de loi de ratification tel qu'envoyé par l'Assemblée nationale. Le présent rapport comprend les points ci-après: l'introduction, l'intérêt de la convention, le contenu de la convention, les questions posées aux représentants du gouvernement ainsi que les réponses données, les amendements proposés et la conclusion. Nyene iteka nk'uko mwabitubwiye tugira duce tugenda kuri point ya gatatu qui concerne les questions posées aux représentants du gouvernement ainsi que les réponses données. Question 1. Le troisième paragraphe de l'exposé des motifs spécifie que la présente convention constitue un cadre approprié de coopération économique et un instrument de base pour les échanges commerciaux en supprimant les entraves à l'instauration d'un environnement fiscal favorable au développement des capitaux. Cette convention s'inscrit dans la perspective de supprimer la double imposition sur les revenus réalisés dans un État par une personne physique ou morale résidant dans l'autre État, ainsi que la prévention de toute évasion fiscale en matière d'impôt sur le revenu.
Monsieur le ministre, pourriez-vous nous dire comment la situation des échanges commerciaux entre le Burundi et le Royaume du Maroc se présentait avant? Réponse donnée. La situation des échanges commerciaux entre le Burundi et le Royaume du Maroc se présentait comme suit en 2024 et 2025. Les exportations du Maroc au Burundi s'élevaient à 2 milliards 54 millions 912 bif en 2024. Les exportations du Maroc au Burundi s'élèvent à 2 milliards 346 millions 394 029 bif en 2025. Ahanye niteka abubahwa barabe hariho annexe iri kuri no rapport irimwo les produits détaillés le Royaume du Maroc izana mu Burundi. Hanyuma umushikiranganji yabivuze mu mugwi w'amaho twari twagize impungenge zikomeye ko tumbona kumengo hazohava haba guhomba ku Burundi ariko ari kumwe nabo bazananye baradusiguriye turabona vy'ukuri ko ari intango ishobora gutuma n'Uburundi bugira ico bwungutse. Sous point B, quels produits les deux pays échangent-ils? Réponse donnée. Concernant les échanges entre la République du Burundi et le Royaume du Maroc, le Burundi importe du Maroc différents produits, notamment les médicaments, les vaccins de la médecine vétérinaire, les habits, n'ibindi nk'uko twabishikirije barabiduhaye kuri iyo annexe. Par contre, le Burundi n'a pas encore commencé l'exportation de ces produits vers le Royaume du Maroc. Sous point C, quels sont les avantages que le Burundi va en tirer après la ratification de cette convention, sachant que le Maroc est économiquement avancé par rapport à notre pays? Réponse donnée. Une fois la convention ratifiée, les Burundais sont encouragés à aller investir au Maroc et à faire des exportations des produits nationaux conformes aux exigences actuelles de la biodiversité, qui sont beaucoup appréciés même dans les pays plus développés ou éloignés que le Maroc, qui peuvent générer des devises pour le Burundi. Dans le domaine des relations économiques, le Burundi va ouvrir la porte aussi bien aux investisseurs marocains qu'aux investisseurs burundais pour aller investir au Maroc. Encourager les investissements dans les secteurs de l'agro-industrie, de l'énergie et mines, des infrastructures, du transport, de l'aviation, de l'éducation, du tourisme et des télécommunications. Contrôler les bénéfices des avantages de la Convention, contrôler le transfert des bénéfices, redorer l'image du pays comme État de droit, de bonne gouvernance qui inspire confiance aux investisseurs. Instaurer un bon climat d'affaires dans le pays, base importante de confiance et de transparence pour les investisseurs, notamment sur l'existence d'un système fiscal qui garantit leurs biens. Recouvrement des taxes en dehors de sa propre juridiction, encouragement de l'économie, création d'emplois, et dans le domaine de la coopération fiscale, élimination de la double imposition, respect des lois et conformité aux standards internationaux en matière fiscale, contrôle de l'évasion et fraude fiscale, libre circulation des personnes, des capitaux et des services, non-discrimination entre les contribuables nationaux et ceux des pays partis à la Convention et augmentation des recettes fiscales avec les investissements marocains. Question 2. En se référant à l'exposé des motifs, il y a lieu de croire que la ratification de cette convention favorisera l'intensification des échanges en capitaux et transfert de technologies qui sont porteurs de croissance et développement pour notre pays qui a tant besoin d'investissements étrangers. Monsieur le ministre, quelle est la plus-value de la dite convention pour le Burundi? Réponse est donnée. Cette question trouve sa réponse
d'accès donné à la question 1 au point C. Barabidusiguriye dusanga by'ukuri ntibari gusubira kuvyandika ariko twasanze izi nyishu yatanzwe kuri C yo kwishura iki kibazo ca kabiri. Question 3. À l'article 2 de la Convention, les impôts marocains et burundais ne sont pas définis de la même manière. Monsieur le ministre, ne trouvez-vous pas que cela peut poser un problème dans la mise en œuvre de cette convention? Réponse donnée. À l'article 2.3 A et B, il est précisé que les impôts auxquels s'applique la présente convention sont, pour le Maroc, l'impôt sur le revenu. Cela équivaut à l'impôt sur les revenus des personnes physiques. 2. L'impôt sur les sociétés. Cela équivaut à l'impôt sur les revenus des personnes morales ou sociétés. Pour le Burundi, impôt sur le revenu des personnes physiques, impôt sur le revenu des sociétés. Le Burundi est beaucoup plus explicite dans sa législation interne par rapport à la définition donnée par la législation interne du Maroc. En conclusion, il n'y a pas de différence au niveau de la signification et de la définition. Ce sont des styles de rédaction qui diffèrent, mais qui expriment la même chose. Ahanyene iteka, twebwe twari twabonye ko nko kuri Maroc bavuga impôt sur revenu gusa mugabo ntibaprécise. Ariko ku Burundi bagaca bavuga impôt sur le revenu des personnes physiques bakabiprécisa. Mu mugwi w'amaho rero tukibiraba twavuga tuti ngaha harashobora kuba hari akantu kinyegejemo. Mugabo nyakubaha umushikiranganje nabo bari kumwe bamaze kudusigurira ko bivana n'ingene amategeko aba yakozwe mu bihugu. Ino nyishu twarahejeje turumva ko atangorane kw'ikibazo umugwi w'amaho wari wagize atangorane zizohaba. Question 4. À l'article 3.b et C, en définissant les mots Maroc et Burundi, l'espace aérien n'est pas mentionné pour le Maroc, alors que pour le Burundi, cet espace est tenu en considération. Monsieur le ministre, serait-il un oubli ou une omission volontaire? Au cas où c'est une omission, ne trouvez-vous pas que cette convention risque d'être déséquilibrée? Réponse donnée. Chaque pays se réfère à la définition du territoire donné par le droit international qu'il intègre ensuite dans son droit interne. Chaque territoire de chaque pays comprend ainsi l'espace terrestre et son sous-sol, l'espace aérien et l'espace maritime, tel que délimité par ce droit international. Il ne peut y avoir omission ou oubli sur une question aussi sensible que le territoire. Il n'y a donc pas lieu de crainte de déséquilibre dans la Convention, car toutes ces limites, ces dimensions sont connues et bien protégées par le droit international. Nongaha notanga umuco nyene iteka, ino nyishu ntiyari yatunyuze mu mugwi w'amaho. Ntiyari yatunyuze kuko mu Burundi muri definition y'u Burundi bashiramo espace aérien. Ariko muri definition ya Maroc ntibashiremo espace aérien. Twebwe mu mugwi w'amaho twari twabonye ko hari hagahaza. Mugabo navyo nyene umushikiranganje burya abantu iyo bayaga barabana mu maso ntihaburi kivamwo amaze kudusigurira mbere yanabivuze mu mvo n'imvano ko kumbure Maroc batari bwabone neza aho espace aérien yabigera bashobora kuba babigize kuri iyo mvo twaciye tunyugwa. Mugabo kubari batanze ino nyishu ntitwari twavyemeye kandi baribuka ko twabiyaze ko cyane. Ariko bamaze kudusigurira twaciye tunyugwa nk'uko nyakubaha umushikiranganje yabishikirije mu mvo n'imvano. Question 5. À l'article 5, en son point 3, il est mentionné qu'un établissement stable englobe également un chantier de construction, de montage ou des activités de surveillance s'y exerçant, mais seulement lorsque le chantier ou ses activités ont une durée supérieure à 6 mois.
Monsieur le ministre, est-ce qu'il existe des entrepreneurs burundais qui ont des chantiers de construction au Maroc? Réponse est donnée. À notre connaissance et selon la confirmation de l'ambassadeur du Burundi au Maroc, il n'y a pas encore d'entrepreneurs burundais ayant des chantiers de construction au Maroc. Mais la ratification de la Convention peut à tout moment inciter ces entrepreneurs à installer leurs activités au Maroc. B. Sinon, ne trouvez-vous pas que le Burundi risque de perdre les impôts qu'il percevait sur les chantiers marocains qui sont installés dans notre pays? Réponse. Aussi longtemps qu'il y aurait des chantiers marocains au Burundi, ils vont être taxés s'ils remplissent les conditions d'établissement stable. Nongaha twaranyuzwe bamaze kudusigurira cane cane ko twashimye ko nyakubahwa umushikiranganje mu bamuherekeje harimwo abajejwe ibisata bitandukanye muri OBR bikatwereka vy'ukuri ko impungenge twari dufise tumaze kuzishurwa nabo nyene basanzwe bakora muri OBR twaciye tunyurwa nk'umugwi w'amaho. Question 6. Les articles 7 à 13 parlant des modalités des procédures de prélèvement d'impôts ainsi que des types de revenus en ce qui concerne leurs impositions suscitent pas mal de questions qui méritent des éclaircissements pour lever des inquiétudes qui pourraient surgir dans la mise en application de la Convention. Monsieur le ministre, quelles sont les balises mises en place pour notre pays pour couper court avec l'évasion fiscale éventuelle ou fraude une fois la Convention ratifiée? Réponse est donnée. Une fois la Convention ratifiée, les balises mises en place sont notamment le renforcement des capacités continuelles des agents de l'administration fiscale qui vont mettre en application la Convention, le contrôle rigoureux par les agents de l'administration fiscale qui vont mettre en application la Convention, l'avantage de flexibilité des lois internes pour l'amendement de la législation fiscale au cas où il y a détection de fenêtres d'évasion fiscale, l'inclusion de l'article 26 sur l'échange des renseignements fiscaux dans la Convention au cas où il y aurait fuite de recettes fiscales sur le territoire où le Maroc exerce sa juridiction. Point B. Existe-t-il d'autres pays avec lesquels notre pays aurait ratifié des conventions pareilles? Réponse est donnée. Oui, la Turquie et le Burundi ont déjà conclu et ratifié ce type de convention. Naha twararavye duca dusanga iyi convention na Turquie yabaye promulguée mu 2022. Tugaca dusaba umushikiranganje nabo bakorana ko bokurikira neza ngira biraza kuza muri question orale ko bokurikira neza kubigira ama convention nkaya cane cane tubona ko afise inyungu ku mwene gihugu ko inama parlemento yemeza ngo abe promulgué hanyuma cabikwa mu kabati ko boguma bakurikira mugabo naho yaradusiguriye ko pression diplomatique ifise uko ikogwa navyo twaravyumvise mugabo turavuga tuti uko ikogwa nyene niko bakwiye gusunika kugira ngo bije mu ngiro hakiri kare. Point C. Si oui, lesquels et quels sont les avantages que le Burundi en a déjà tirés? Réponse est donnée. La convention avec la Turquie n'est pas encore mise en application. Le Burundi a récemment envoyé les instruments de ratification et nous attendons leur réaction. Question 7. Kandi ndibaza ko ariyo ya nyuma. L'article 31 parlant de la dénonciation précise que la présente convention demeurera en vigueur tant qu'elle n'aura pas été dénoncée par un État contractant. Chaque État contractant peut dénoncer la convention par voie diplomatique avec un préavis minimal de 6 mois
avant la fin de chaque année civile postérieure à la 5e année, qui suit celle de l'entrée en vigueur de la présente convention. Monsieur le ministre, nulle part dans le texte est mentionné la durée de cette convention. Pourquoi n'avez-vous pas songé à réserver un article propre à la durée de cette convention pour plus de précision, comme il en est d'usage dans d'autres conventions? Réponse donnée. La présente convention demeurera en vigueur tant qu'elle n'aura pas été dénoncée par un État contractant. Chaque État contractant peut dénoncer la convention par voie diplomatique avec un préavis minimal de 6 mois avant la fin de chaque année civile postérieure à la 5e année qui suit celle de l'entrée en vigueur de la présente convention. La durée minimale de la convention est donc de 5 ans, comme mentionné à l'article 31 de la convention. La fin de chaque année civile postérieure à la 5e année, il s'agit de styles différents de rédaction, mais qui expriment la même chose. Burya rero ibintu by'imigenderanire biragoye tukibibona naho nyene inyonyishu ntitwari twayemeye mugabo bamaze kudusigurira baratwereka ko igihugu kigiranye na convention n'ikindi haba hari ivyo bahuriyeko, donc ko tutohava dushira imbere kuzoja mu manza ahubwo vyose kubera baba bahereye ku mwumvikano bigenda biba amiable. Nayo rero twahavuye tuyemera arico gituma tuyishikirije la plénière kugira kumbure abafisi ivyo bunganira baze guhera ngaha. Murakoze cyane nyene iteka mengo naho nategerezwa kugeza muri aka kanya. Murakoze cyane nyakubahwa murongoye umugwi wamaho. Nagira rero banyakwa bakenguza amateka barumvise ikiganiro abaduserukiye kuri ako tuzashobora kuja mu mugwi wamaho bagiriraniye na nyakubahwa umushikiranganje nabo bari kumwe. Sinzi yuko hari uyu cankuriya yobabona hari hico batatuvugiye naco cari gikenewe kugira imbere yuko twemeza aya masezerano. Ijambo ni ushaka kurifata wese. Atawuhari Promevis. Murakoze kumpa ijambo nyene iteka umukuru w'inama nkenguzamateka y'i Burundi. Jewe numvise inyishu urongoye Commission permanente ashikirije, nasigaye mfise akanyota nagumanya akanyota ku tubazo tubiri, ku bibazo bibiri babajije. Ikibazo ca mbere ni ku kibijanye n'ikibazo ca mbere babajije kijanye na la situation des échanges commerciaux entre le Burundi et le Royaume du Maroc. Jewe nshaka kumenya ico Burundi buriko burategekanya kujana mu mahanga muri Maroc kugira bashobore kwinjiza amadevize mu gihugu cacu c'u Burundi, kuko ndavye mbona yuko bashira imbere ibiva hanze vyinjira mu gihugu. N'inyungu yatweretse muri tableau en annexe yerekana ivyo Maroc yinjije mu Burundi, mugabo ntiberekana ivyo Burundi bwashoye hanze. None mubona vy'ukuri hariho inyungu Uburundi buriko buragira mu gihe buguma busohora amadevize, urumva baza kugura hanze mugabo bakabona yuko turiko turunguka. None ubu bariko bategekanya iki? Babona bokora iki kugira ngo vy'ukuri Uburundi bwinjize nabwo amadevize bujane bibushore hanze, ntibugume burindiriye ko butegera ku vyo binjije bivuye hanze. Ikindi kibazo ahandi nagumanye akabazo ni ku kibazo
ca C sur les avantages que le Burundi va tirer de cette convention. Bavuze inyishu batanze kuri sous réponse A. Sous question A, bavuze ko le Burundi va ouvrir la porte aussi bien aux investisseurs marocains qu'aux investisseurs burundais pour aller investir au Maroc. Turavye aba-investisseurs dufise mu Burundi tukabagereranya n'aba-investisseurs bari muri Maroc, ubu ntituzosanga tubayamvayise par les investisseurs bo hanze ko bo bafise vyinshi bakora, tukazokwiroturuva abana bacu babaye ibinebwe bariko barabakorera babangaja ariko batariko barakoresha ubwenge Imana yabahaye kugira ngo bakore ibikorwa vy'iterambere bagume bari abakozi babo. Uburundi buriko butegekanya iki kugira ngo ivyo ntibizoshike ngo abana bacu bave babinebwe? Kuri ico nyene nariko ndabaza mbega abantu bariko baja kwiga hariya, turafise abaganga baja kugira 3e cycle, turafise abaheza medicine hariya nyene muri Maroc, hariho n'abandi biga bijanye na génie civil bahejeje, mbega bakigwa gute hano mu Burundi? Iyo bahejeje izo formation batahutse tubakira gute? Mbega sibo twokoresha kugira ngo basi nibaba bashaka kwigumira hanze bemvesise aho hantu baheze baze baraduhereza barafurnisa ibintu bakoze hariya bikaza mu Burundi? Twari utwo tubazo narifise. Murakoze. Urakoze cyane. Reka najewe ngira ico nongeyeko. Nyakuba mushikiranganji, mu kibazo mwabajijwe kigira 6, la sous-question C, inyishu mwatanze mwavuze yuko la convention avec la Turquie iherukwa kurungikwa muri Turquie. Nimbe numvise neza la convention avec la Turquie yabaye muri 2022. None ko iyo amasezerano yasinywe hagati y'ubushikiranganje mujejwe n'ubushikiranganje bw'ikindi gihugu, kubera iki vyihuta kuza mu nama nshinga amateka na nkenguza amateka kugira nyene icubahiro umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi ashobore kuratifiya la convention? None bishika gute ko la convention ratifiye imara imyaka 3 itarasubizwa muri ico gihugu kugira babone yuko twagize ratification? Nimubona yuko la vitesse yo kugira la convention ibe ratifiye après ratification umenga haca mu kindi kintu diligence umenga yari ihari ugacumenga ntigihari. Ivyo mwobitushira kwiki? Ikibazo kigira 2 hariho ndagifatanije n'ico icegera cambere aje gushikiriza, hariho aspect bongeye ku bushikiranganje ijanye na coopération développement. None mfate ku kibazo yabajije kumenga twebwe tuguma turindiriye ibiva mu bihugu bindi, natwe ntitugira inguvu zuko abene gihugu bacu nabo tubacira inzira kugira nabo batware y'ivyo dusanzwe dufise. Ubwo ntimubona kumenga ari igisata co bakibuze mu bushikiranganje murongoye cofasha muri ico gikorwa kugira abarundi nabo berekwe inzira bocamwo kugira batware ivyo dufise ngaha mu gihugu cacu muri ivyo bihugu bindi tuba twagiraniye amasezerano. Mu majambo make, ubwo iki gisata kijanye na coopération au développement mu bushikiranganje mwaracigize icanyu canke
carageretswe kuko nyene mu bushikiranganje nta kintu na kimwe muriko muragikorerako. Voilà, nizo compliment nagire ntange. Deuxième. Namusubira nibaza yonyene. Murakoze nyeniteka kuri kano kanya mu ndonkeje. Na jewe nari mfise ikibazo ku kijanye n'ikibazo ca gatandatu yabajijwe. Sous question B, kirashaka gusa ni gatoye nico nyene iteka yaje kubaza aho bamubaje ati hoba hariho ibindi bihugu vyoba vyarasinyiraniye amasezerano nkaya, aho yaciye yishura ko hariho igihugu ca Turkiya. Hama mugakongera akavuga yuko ayo masezerano ataraja mu ngiro, akavuga yuko Uburundi buheruka kurungika les instruments de ratification ko barindiriye réaction de la part de la Turquie. Hama ndiko ndaraba commentaire yindi aho igihugu c'u Burundi cagiraniye amasezerano nkayo n'igihugu ca Turkiya, accord entre le gouvernement du Burundi et le gouvernement de la République de Turquie en vue d'éviter la double imposition et de prévenir la fraude fiscale. Umushikiranganji muri commentaire yavuze yuko hategekanijwe amanama y'amakomite technique de deux parties. Gacabona yuko iyi commentaire yavuze itandukanye n'ino nyishu yatanze ngaha. Nashaka umushikiranganji aduha umuco kuri kino kibazo. Murakoze. Nyakuba mushikiranganje. Ego murakoze nyeniteka mukuru w'inama nkenguza amateka kunyongera ijambo. Nagomba nshimire abubahwa bose babajije ibibazo. Hanyuma kuri ibiharuro twatanze ku ngene Uburundi na Maroc ingene buriko burahana ibidandazwa. Ego nivyo Uburundi ntavyo burashora muri Maroc, ariko mu bisanzwe aya masezerano asinywe no kugira ducira inzira abene gihugu ababona bashobora gushora ibintu hariya bakabishora inzira yabonetse. Aha rero ngira ngo ivyo duhora dukora nuko duca tubwira abagwiza tunga b'abarundi basanzwe bakora ibintu byo budandaji yuko hariho imyango mishasha yugurutse nabo boyikoresha ari byo bashobora gushora bakabishora. Mu Burundi turafise ibintu bitari bike dushobora gushorera hanze. Aha novuga ibijanye ikawa n'icayi. Maroc kandi irifuza cyane kugura icayi n'ikawa y'u Burundi. Nkaca mvuga nti abasanzwe bakora urwo rudandazwa ni opportunité ibonetse bashobora gukoresha. Turafise kandi ivyamwa by'akanovera bimaze kwemezwa n'amalaboratoire atari make yuko ari ivyamwa bifise akanovera biryoshe. Aha naho nyene ni aha abagwiza tunga b'abarundi barashobora kuhakorera bakabishorayo. Ikindi naco ni ibijanye n'ubutare. Ubutare aba Maroc nabo nyene iyi secteur barayikoreramwo cane, kandi nibaza ko mbonye imisi tumaze tubona ko Burundi bufise ubutare butari buke. Angira ngo naho nyene abarundi bakorera muri iki gisata bakaraba ngene bashorayo ubwo butare. Aha kenshi ibibazo bihora bikunda kuba amaze kubona ku bindi bihugu, ngira ngo no ku Burundi turabifise, haraba ikibazo ca capacité de production. Haraho usanga twasinye amasezerano mugaso ugasanga hageze kudandaza ibintu ugasanga ntidufise quantité zikwiye, twemeye nk'itone 50 ku kwezi canke mu mezi abiri ugasanga ntituzironse, ku buryo rero ico gihe wo mwasinye habaze kuba rupture de stock kubera ces produits zitabonetse, nti usanga bitamunezereje cyane, kandi urumva n'abahora mugurira la clientèle iragabanuka. Aha rero ngira ngo
twoboneraho guca arakagohe dusa n'abavuniwe nkavuga nti abagwizatunga barabe ivyo bashobora gushorera hariya babishore hanyuma ko bazoba bafise amategeko abakingira birashobora kuborohera. Ikindi naco nuko ico dukora nuko turaherutse gukoresha inama y'abagwizatunga mugabo twayikoresheje muri ntuze twishimikije ibi tugomba guca tujamwo byo kurongora ishirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika ariko naho nyene naha turashobora kubishiramwo kuko twarababwiye tuti hariho imiryango myinshi iri kwiruguruka murabe namwe muyikoreshe muyikamishe murabe amategeko amasezerano ariko arasinywa aborohereza hama namwe muyakamishe muyakoreshe. Aha rero nibaza ko ngira ngo abarundi dukwiye guca ubwenge tukaraba la production tukegera ibindi bihugu kugira ngo dushobore kudandarizayo ibidandazwa vyacu dufise kuko amategeko aba yamaze kubugururira nkuko nabivuze muri diplomasi duca imiryango hanyuma on crée des opportunités kugira ngo abene gihugu bacu basanzwe bakorera mu bisata bitandukanye babone ko imiryango yugurutse nabo bace bafatiya mbere baje gukorera muri ivyo bihugu tuba twuguruye. Hanyuma avantage Burundi bushobora gukura muri iyi convention twazivuze nizo nyene urumva deja mumaze gusinya amasezerano igihugu cemeye ko musinya amasezerano kuvuga yuko muba mufise deja imigenderanire myiza kandi iki cyo tuvuga isura y'igihugu l'image du pays irahagira kunguko n'ibindi bihugu bikavuga biti bwa bundi Burundi n'inyabagendwa natwe turashobora kuja gukora imigambi. Aha naho nyene n'ikintu gikomeye cyane la convention rero aha irafise uretse ivyo byo korohereza abadandaza bakorera imirimo muri Maroc n'abamaroc bakorera imirimo mu Burundi aha naho nyene irafise ico kintu yuko ata muntu ari umunyamaroc aje kudandariza mu Burundi azokwikinga inyuma y'itegeko ryo muri Maroc avuga ati jewe narisha amataxi hariya iwanyu ntayo ndiha kandi yategezwa kuyariha. Iki gihe rero urumva la convention duca twituye igihugu ca Maroc yatubwira tuti tukahibira tuti turabire kuyu ibyo ariko aravuga ari byo bigaca bidufasha. Hanyuma ikindi naco nubwo aba Maroc ivyo badandariza mu Burundi buriya la TVA barayiriha mu bisanzwe baje kudandariza baje kudandariza mu Burundi birariha TVA kuko iyi convention ntacisana na TVA mu bisanzwe hariho amahera yinjira muri leta kandi ako nako nyene nakarusho. Mwavuze l'honorable premier vice-président yabajije ati abantu baja kwigayo barashobora nabo guca bagumayo bakabari bagira business hariya yego naco cokunda ariko murazi ko tubarungika tubakeneye dufise ibisata bibakeneye bagumiye ngira ntivyokoroha. Hanyuma ico navuga ahubwo turakoresha ambassade yacu iri hariya turafise na consulat général kandi consulat général mu bisanzwe iraba les relations commerciales nico dushira ko inguvu cyane. Aha rero turiko turakora kugira ngo dushobore kugira le lien entre abagwizatunga bo muri Maroc n'abagwizatunga bo mu Burundi kugira ngo imigenderanire muri iki gisata ca commerce gishobore kugira ingufu. Ikindi no kongera ko nuko avec la communauté la diaspora burundaise iri hariya nuko iyo bagiye baritwaza kawa baritwaza icayi baritwaza n'utundi burya bariko baragira contact avec les autres amis les camarades de classe babahaye icayi cy'u Burundi c'est aussi une façon de faire la publicité babahaye ikawa y'u Burundi c'est aussi une façon de faire la publicité mugabo ntibikwiye aha turumva ko inguvu zikenewe kugira ngo la quantité igwire ibe nini kugira ngo tubone natwe ko twagize ico twashoye koko muri ico gihugu ca Maroc. Hangiye ku bibazo vya nyeniteka président du Sénat yavuze yifadikije iyi convention y'u Burundi na Turquie
ko yabaye signé ratifié muri 2021 mugabo abo ariho tukirungika les instruments de ratification aha nagomba ndababwire yuko mu bisanzwe muri iyi migenderanire biragoye gushira pression ku wundi muntu murabona etape bifata kugira ngo la convention ibe signé ratifié hari naho ngira ngo usanga no mu bindi bihugu bifata umwanya muremure hanyuma icyo dukora twebwe nk'igihugu turagerageza kubabwira buke buke tugasuguma buke buke atanga ubu dushizemwo kuko hari aho usanga bafise d'autres priorités muri ico gihugu kigenzi ukabona rero ugumye ubatera agatuguti zana hari aho haba babibona nabi turabikora mugabo buke buke hanyuma nibaza yuko ngira ngo ntitwohendana twovugisha ukuri kuko hari naho usanga muri aya masezerano ho tugira ngo dufitaniye imigenderanire myiza hariho nk'abagwizatunga bavuga bati ahubwo twebwe byo dufasha iyi konvansi itaraja mu ngiro kugira ngo tubandanye tugire inyungu nyinshi umva c'est le réalisme mu bisanzwe urumva nako karashobora kuba gituma ngira ngo rimwe aya masezerano ateba l'intérêt ibihari l'urgence ibihari mugabo murumva nta nguvu dufise igihugu kiba gifise gushira ku kindi gihugu kuko byose nk'uko twabivuze biza la convention est signée de bonne foi no kuvuga ni ubushake bw'ivyo bihugu aho rero dutanga umwanya cyangwa bagatanga umwanya kugira ngo igihugu cyose citunganye atagitsure atakugishira kw'inguvu urumva niho bigoraniye ariko mwarize muja kwemera gusinyanira nuko muba mufise ibintu bibahuza ibintu muhuriyeko bigatuma mugiriraniye icizere angaha la bonne foi ni ikintu gikomeye cyane la bonne foi le respect mutuel ivyo navyo bikadutuma yuko tutoshiramo inguvu nyinshi kugira ngo tumere nk'aba force umuntu gukora ico yategezwa gukora mu mwanya yategezwa kubikora tuvuga tuti ngira ngo nawe arafise bimugoye arafise ibyo banza gutunganya au niveau légal au niveau des procédures zisabwa kugira ngo ico kintu gishobore kija mu nzira yakoba mushikiranganje sinavuze côté Maroc navuze ku ruhande rw'iwacu la convention yabaye ratifiée mwangusoye muri 2021 none kuva 2020 gushika 2025 mwavuze ko resama ariho mwarungitse les instruments de ratification none iyo rotare ingana gutyo mu bushikiranganje wacu byagenze gute nico kibazo nabajije murakoze ego murakoze nyeniteka kuri ico kibazo ngira ngo nkuko nabivuze ngira ngo le processus irashobora kuba yafasha akanya karekare hanyuma ngira ngo harashobora kuba harabaye n'izindi priorité zaje mugabo ngira ngo no bushikiranganje harashobora kuba harabaye gusamara kugira ngo ntibace bavyihutira ngira ngo aha umuntu yosubira akabaza neza icabaye effectivement kuko murabizi nanje namabanga ari mashasha ngira ngo hari ibintu byinshi ntarashobora gushira ku murongo ngo ntahoze menye neza aha ngira ngo munyemereye ico kibazo no gitahana nkazogaruka kucishura murakoze cyane mwabajije kandi nyeniteka ikibazo kijanye na l'aspect coopération au développement yuko le ministère ego murakoze cyane nyeniteka mwavuze ko mwabajije ikibazo kijanye na l'aspect coopération au développement ko le ministère yagifashe mu minwe ego nyeniteka ministère yagifashe mu minwe arico gituma hariho ibikorwa byinshi turiko turakora kugira ngo justement iyo aspect coopération développement ibe effectif twebwe mu dufata amabanga twarashizeho intumbero yuko tugomba kugira ikintu bita diplomatie de développement
kandi iki naco arico gituma tuja mu bihugu bitari bikeyi turaba les opportunités ziriyo, hanyuma arico kinatuma dusinya aya ma convention kugira ngo le commerce, ibintu bijanye na investissement bishobore kuza mu Burundi. Donc hariho ama projet menshi amaze kuba négocier, peut-être akiri le processus kibandanya, ibi nkibi vyose mu bijanye n'ibisata bitandukanye, ari agriculture, ari santé, ari le secteur des mines, hariho ibikorwa biko birakogwa, kandi nibaza yuko abagwizatunga tumaze kubegera tukababwira tuti yamara hariya mu Burundi hariho des opportunités mushobora gukamisha gukuramwo akarusho. Ibi navyo nibaza yuko l'aspect coopération au développement ari kivuga kugira ngo les investisseurs directs bashobore kuza. Ibi navyo bikunda habaye justement yuko izo contact zagizwe, tukabasigurira tukafashanya n'ibindi bisata bishinzwe ivy'iterambere, ari za ADB canke izindi, tukababwira tuti tubabwira tuti voilà des opportunités. Ico gihe rero ico duca dukora duca twifashisha ces agences nabo baba bafise experience na expertise bikwiye kugira ngo bagende basigurire neza les opportunités zihari, les potentialités Burundi, igihugu c'u Burundi gifise, kugira ngo les relations tuba turiko turagira turungo bucuti n'ivyo bihugu, iyo aspect nayo bayifate nkama kugira ngo bashobore nabo kuzogira kuzana iyo mitahe yabo, kugira ngo effectivement igihugu c'u Burundi naco l'économie du Burundi nayo bironkemwo akarusho. Ego hanyuma ngiye ku kibazo umwubakwa deuxième vice-président du Sénat yabajije, afatiye nyene kuri iyi convention avec la Turquie. Mu bisanzwe amanama gusa ntakwiye, ngo twabivuze iyi sensibilisation, hariho ivyo tugira du côté y'u Burundi, tukabwira nos ambassadeurs bari hariya, l'ambassadeur ari muri Turquie canke bandi ba ambassadeurs mu bindi bihugu, kugira ngo nabo bagire suivi y'ama convention tuba twasinye. Hanyuma le plaidoyer nibaza yuko nayo nyene iri mu bintu bituma twumvisha yuko convention ibaye sinye yoba appliquée. Aha rero nkuko nabivuze, nta nguvu dufise, nta force de coercion tuba dufise, ni bya bindi byo kuganira mwumvikana mwengengana kugira ngo ntihagire uwumva yuko umenga hari umwokeje igitutu. Ivyo dukora vyose ni kugira ngo turaba yuko imigendanire yacu itoyumba kubera peut-être umuntu yumvise umengo baramukariye canke bamubwiye bamushize ko pression gukora ikintu, kandi ikintu yinjiyemwo de bonne foi ata pression irimo. Aha rero nkuko nabivuze ngaruke ndagisubiremwo, twebwe cane turaba ubushake bw'umuntu, la bonne foi yatumye yinjira muri ayo masezerano, hanyuma effectivement le respect mutuel ikatugida muri ivyo tuba turiko turakora. Murakoze cane nyakubahwa mushikiranganji ku muco muhejeje gutanga. Nagira nsabe rero urongoye umugwi w'amaho yatubwiye ibiganiro mwagireraniye, ubu nawe nagira ndamusabe adushikirize ico asaba banyakuba bakenguza amateka bari ngaha. Ini segonde tuje ku mamandema. À la page 10,
zose n'amamandema de forme au niveau du titre du projet de loi, 7e ligne, amendement ajouter le E sur le mot signé et le mot s'écrit signé, bibagiye accord. C'est la convention qui a été signée. De premier article, 4e ligne, nico kimwe ni kuri signé nyene, et puis 5e ligne, accorder le mot ratifié, et ainsi le mot s'écrit ratifié avec accord. C'est la convention qui est ratifiée. Alors ufise ikindi yabonye, aho turi kuri le projet de loi, tuzemeze nimba atawabonye ikindi. Hariho abafise amaprocuration baca bamenya uko bica bigenda, tuzemeze. Impinyanyuro zemejwe n'abakeguza amateka 13. Tuje kuri instrument de ratification au niveau de la 6e ligne. Bisa nabijyanye ne ajouter le E sur le mot signé et le mot s'écrit signé parce que c'est la convention qui est signée. Au niveau du premier paragraphe, 4e ligne, accorder le mot signé et le mot s'écrit signé, c'est la même motivation. Deuxième paragraphe, première ligne, ajouter le E sur le mot approuvé, parce que c'est la convention qui est approuvée. Hanyuma hariho ikindi kintu nibaza ko mumfasha kuraba au niveau de l'instrument de ratification. Dre ligne, umurongo wa nyuma, en foi de quoi nous avons donné le présent instrument de ratification, le vêtu du sceau de la République. Le présent yanditse avec majuscule. Sinzi ko birefeye kuri instrument ya majuscule, ratification ya majuscule, mugabo ni instrument de ratification niyo turiko turiga. Sinzi gituma le mot présent nayitangwa na majuscule. Est-ce que le majuscule de présent il est justifié? Kuri instrument ni sawa kuko nico turiko turiga hamwe na ratification. Mugabo kuri présent nayo. Ubwo ntiyari kuba aminiskire. Abataramu bamaze imyaka myinshi ngaha. Tuyishire aminiskire.
tuyishire aminiskile. Tuyishire aminiskile hanyuma ice yongera kuri izi la komisiyo bari baduhaye duce tuzemeza rero. Twemeze les amendements n'iyi yiyongereyeko. Impenyanyuro zemejwe n'abakenguza amateka 13. Tuje kuri bimwe narimvuze rero narinda vyihutishije. Yeka amasaha ariko yegereza amasahani. Murakoze cyane nyene iteka twongera kanya. En conclusion, le Burundi est disposé à relever son économie en exploitant toutes les bonnes occasions qui se présentent, surtout celles favorisant le climat de production et d'affaires. En ratifiant cette convention relative à l'élimination de la double imposition en matière d'impôt sur le revenu et pour la prévention de l'évasion et de la fraude fiscale, le Burundi aura assaini l'environnement coopératif en matière fiscale avec ses partenaires. Cette convention entre le Burundi et le Royaume du Maroc créera un environnement favorable à l'intensification des échanges porteurs de croissance et développement pour notre pays. En plus, le Burundi aura jugulé le phénomène de fraude et d'évasion fiscale qui peut surgir entre les deux pays. Pour toutes ces raisons, la commission permanente chargée des questions politiques, diplomatiques, de défense et de sécurité, ainsi que des relations avec l'Assemblée législative de la communauté est-africaine, qui fait d'abord sien les amendements de l'Assemblée nationale, demande à l'Assemblée plénière du Sénat d'adopter le présent projet de loi de ratification moyennant les amendements proposés. Murakoze cyane kandi murakoze nyene iteka ako dukosoye ubwa nyuma karaduciyemo ntitwakabonye. Murakoze cyane, Imana ibahezagire. Urakoze cyane, mwumvise ibyo bagenzi bacu badusaba. Abona ko ibyo badusaba bibereye, dukora icyo badusabye. Integuro y'ibwirizwa yemejwe 100% n'abakenguza amateka 13. Murakoze cyane kuri iki gikorwa duhejeje kurangura. Cyari igikorwa ca mbere nkuko twavyerekanye muri amendement du calendrier. Hari ikindi gikorwa rero gikurikira, ni igikorwa uyu mugwi nyene wamaho wakoranye na nyakubahwa umushikiranganji w'imigenderanire
ku bijanye n'amakenga y'abakenguza amateka ku bibazo bimwe bimwe, nibaza ko nkeka ari naco gituma abakenguza amateka batabajije kuri iyi convention, nandeho ndazi yuko bakunda kubaza no ko babonye hariho akandi karyo keza. Nagira nsabe rero nyakubahwa arongoye umugwi wamaho atubwire bo baduserukiye ivyo bashoboye kubaza nyakubahwa umushikiranganji kugira twese batashoboye kubikurikirana bavyumve.